bon après-midi à tout le monde. Moi je m'appelle Shadrack Buni, umurondezi, umumararungu. Ndagomba ndabibutsa abantu batarakanda subscribe bagende kuri YouTube channel yande ya Soweto Media bakande subscribe bashireko na majeme ku ma video yose tumaze gukora ndetse bagende no kuri Facebook kandi bashireko. Uyu munsi twagendeye mu kigo gikuru cha campus Mutanga aho twashoboye kuganira n'abantu bo twokwita abapwari abanyeshuri ba University y'u Burundi. Uni mkigo gikuru aho twokwita kuri paruwasi. Reka rero tumaze hakanya gatoya abapwari twasanze twidondora. Duhere mu mukobwa kandi cyubafu mwita gute? Ya, nkuko bisanzwe je nitwa Soweto Boy Soweto Media. Beshi baranzi kuri YouTube channel ni Soweto Media. Ya. Nkuko bisanzwe je nitwa Soweto. Niba batavyishye novuga beshi baranzi. Soweto. Namwe mwita gute musowe? Ya, je banyita walizi beats it's wazi kedera mas yadera gapuru dera gaso. Oya, dusubira Beshi yana yani ntabutse. Nawe jewe nitwa Orni Jackson Michael. Michael Jackson Nabafise indoto nini yagose kuba ikintu gikomeye cyane mu Burundi. Bageze gutogera icyo Michael ko tuzi Michael yapfuye kandi atari mu Burundi. Icyatumye bigenda kugira niyite Michael nuko namukunda kandi nkumva ngomba kumera nkawe cyane nkuko yoba yarakoze ibikorwa byinshi yafasha abantu bameze nabi. Nanje niyo ndoto mfise mu mutima wawe. Itego ko nawe muri kazoze mane gushoboza uzofasha nkawe. Cyane gose. Okay, uyu munsi rero tujye kuganira kuri sije ikomeye cyane icyo tokwita ku busambanyi. Ubusambanyi ni ikintu gikomeye cyane abajene benshi mbona muri no minsi nayo gisigaye cyabaye nk'akaranda. Cyane twarumvise ko muri campus Mutanga abapware ngo bakora ikintu cyo kwita kwemporota. Mutanga wo mupware kwemporota kivuze ko iki muri campus Mutanga ibi bita kwemporota. Beshi baragifata ukuntu baragweze noneho kibaramaze ukimenya aho abantu bumva bavuga ngo nakayemporse kwemporota bayihaye signification ko no kuzana umukobwa muri chambre ugacha umubwira ibyo sindiko no bivuga ko ugaca umujya ukamusakira niki kugagura tambiye kumusambanya nakubwira ngaha mu Burundi kimikijanye na cyo kwita tabu kureka kuvugira ikintu kuntuze kivugira tucume turapfuye rero ni gusambana guys gusambana burya hari ubwoko bwinshi bwo gusambana ese urabona navyemeraho gusambana benshi bavuga ko gusambana ari nko kugwana guta amaboko muriko muragwana gusamba bimwe byo gusamba utama nkuko nyine gusambana rero n'ubundi muntu rero guta amaboko n'ubu akaba nakandi kantu bantu bimba nawe mukavuge ko kantu gusambana namwe kuri izo warizo nawe gusambana ubona gute gusambana je nzi uko ari umuhungu n'umukobwa baba batarubakana bagenda nyene bakavugana bagakora igicumuro nico bita ngo gusambana ivyo ni imibonano mpuzabitsina ndaje mu mategeko none mwebwe mutandukanya gute aba bantu bita gusambana kwabirana ndetse no kurangura mu banga yabubatse mu bitandukanye gute gusambana biratandukanye no kwabira bitandukanye he ukuvuga kwabira umugihe uba wagiye ugashaka umugore mukagenda imbere y'amategeko amategeko akabasinyira ajya mwe muryamanye muri ko murabira gusambana none kubibona muzeye cyane no kugenda bibona kuko abantu basambana nibajya nkuko frere yavuze ati mudemaje muri ghetto mugakora imibonano mpuzabitsina aho deja umva ntimubavyemerewe n'ibintu by'ikinwabi ariko kwabira canke kurangura amabanga y'ububatsi n'ibintu biba biri mu mategeko biba ari imbere y'Imana n'abantu niko cyenda bibona abantu nabo batubwiye ko gusambana ariko guta amaboko gushwana n'umuntu ugasanga muri ko muragwana nkuko nyene hama rero hagaca abantu bamuvuze baryamana kubera ko baciye imbere y'amategeko bavyita kuyaga baba bariko barayaga umugabo n'umugore bavyita kuyaga hama abandi nabo baryamana mubona umusore n'inkumi batanavyemere bataje imbere y'amategeko bavyita gukina bavyita gukina rero muri byose byo muri campus Mutanga mukora ikikomba kumenya mireza
nibaza ko twebwe kubera ngabo sinova ko yagusambana je naje buya je naje ndi muhaguki wawe nemeza ko umuntu ari gusambana ko ari guta amaboko kujya nkubu uye ugiye kwabira umukobwa bijya byo guta amaboko mugwana mugira ikintu adaho ijya action agira yo guta amaboko ni aho gusambana rero je nibaza ko twebwe nk'ivyo tuvuga je sindimwe we ntavyo ukora abandi ivyo bagira wowe rero mu babikora nturimo jewe jewe kuturu ni mutarasambana hari oya je ndavyifuza habe ndagira uravyifuza kubigiye none havuze ko ugira ngo ubikore je shaka umwana ushaka umwana ushaka kuvyara oya Chako mudema tagasi. Na muri kambisa mutanga wahiza mwana tagasi ramubura. Boje ntibanyemera sinzi ko ari kwa ndi mubi. Je sinzi kaje ntazi mitoma. Cyamura kenye canke ntuzi kure. Kaje ntazi mitoma ariko bo ntibanyemera sinzi. Yana cyahanga ngo kuja mu ngo musoro cyangwa para musare na para mufiri. Numva rero bakora Kuba wasariye jego. Reka sinje ugito. None wewe gusambana ubona gute ubona nk'icyaha canke n'iki gusambana nkuko abandi bavyumvira ko ari kuryamana n'umukobwa bitemerewe bon je nibaza ko mwavyumvira atari icyaha si icyaha oye nze wibona gute ni icyaha icyaha mbere gikomeye cyane umukobwa n'umuhungu bavyumvikana ati je tugomba gukora ibi atangwa n'imwe bose bakavyumvikana cyo kibi cyago none wewe nturumva yuko ivyo vyabaye bidaciye mu mategeko mushobora guterana inda ugasanga murayihakanye akavamo ibintu byo kwikoroza yani wumva ko ico kiba ari ikindi cyaha kandi harimo mwavyumvikana mbere tubikora je naje je ndatugarukira aho nyene mwabaze kuvyumvikana musherana mwavyumvikanye twe tugira yamanye ukabuze ikintu wakoze nta muntu umwe yigera yihakana umwana uvuga ati jewe kujya wampaye abandi baraba uzi ico wakoze ureba umwana kandi umwana uramurera abahungu benshi barihakana abahungu benshi barihakana abakobwa babandi kugira wemere umukobwa wateye bisaba amarisike oya umviriza jewe uko ndabibona kenshi abantu bihakana abana urya muntu agenda bagahura n'umukobwa nk'ahantu kw'ipoto bona amatara yacitse hariya mu masiki iwacu cyangwa bagahurira mu gashamba ahantu ahagiraho yo hanyine atabitanguye jewe muna nyine rya itambu yahise kaya kaminuze kakwanze bagaca bakoma bagaca biga hajya rero hajya cyangwa umukobwa mu masaragurika byo bitavuye ibyo nyine byo gusambana umukobwa akavuga ati nukuri tugenda biheba agasanga nko hajya warutanguye agacavuga ati agaca yiruka abakobwa baba batinya nino abana bakobwa baregeye hari mu mitumbi wacu agaca yiruka cyangwa agaca yaba ati bava bamfata agaca yiruka none aho we ayikuzaniye inda umva wo yemera abantu woyemera nta wasamba gusa iyo ne pare imwe iyindi pare ishobora gutuma umuhungu yihakanye basi dufate ugomba muhiri wacu muhiri wacu turabusahiga amafaranga twaba dufise amafaranga ni nk'ingereranyo rero niratera indi uwo mukobwa nzomushyira mbere ngo naratenda umukobwa ahubwo ntangura kwiyumvira eske bizogenda gute uwo mwana bizogenda gute kuko nirabivuga muhira baraza kunyirukana bambona ukutariko usange ibibazo by'iwanje biciye biba byinshi niyo mpamvu rero ujya mudemu uca umubwira ati rero sasa kugira ngo ntibisarishe muhiri wacu n'iwanyu reka uwo mwana tumukuriye kugira ngo ibyo bibazo by'umwana ntubizane muhiri wanyu w'umuhungu niwaba w'umukobwa kandi ntibabimenye bizopfire mu kuzimu nyine uwo mwana yaragiye hamwe bigenda ko umuntu wese azi yuko akora ivyo bintu avuga ati umuntu umurimyi wese arima yiteze ko zimbura ni gute wowe ubuzi neza yuko ugiye mu bintu bijanye no gusambana ushobora gutera inda ukabijya mu bizi neza ko ushobora kuyitera hanyuma ntubiteye ko ushobora kubyara umwana kuvuga ati umwana na mubyara ndo cyenda miyakane ko iki ubijya muzi neza ingaruka mbi yacu biva ku bushuhe bw'abahungu abahungu umukobwa ubwa mbere bamusambanye mukagura haya kanini ka senk'imwe ubwa kabiri mugasubira mugasambana gutyo gutyo bikagenda biza bigenda iyo rero imana yabishatse kuko imana niyo igeza ubuzima bw'umuntu
imana niyumvise sida akagera igihe ukamutera inda umaze kumutera inda wowe uca usigara uharura igiharuro mbega bimugenda rero iyo ubona amafaranga atari kukugomba cyangwa udashobora gupanga inzu y'uwo mukobwa nawe nta yindi decision ufata yuko inda muyikure cyangwa mukemera risk yo kumuvyara umudemo akaca aduga ruguru amaze kuduga ruguru rero nawe hari igihe atakwemera akavuga ati genzo gumene mu gisagara uzokwinjirira ugasanga ibibazo by'iwawe utanguye kugira ibintu byinshi ese itawo utayikuyeyo ndihakanye ndigiye Tanzania gukagasa ndasubira umuntu wese yavuga ati rero ngo haje mu muhungu ateye inda ngo agahunga ngo ntabahunze ngo bagiye guserebura igori yinjiza ngo mukireje igori ngo aragenda guserebura ubwo ari kiri kintu wavuze ngo gutunini je maze gushikira mu buzima ukajya n'umukobwa cyangwa mutunini hakanye yaje biramaze kunshikira kuri nenda bihari bibaho mu buzima twese kino gisagara nico catwigishije temva ruguru kwiye ivyo bintu ntavyo narinzi mugabo rero n'ibintu vyo gukira amageto nabimenye hino umuntu ugasanga afite muhiri wabo hahuse ngo ugiye gutira akazu kabotse kugira ngo widiremo umukobwa ivyo byose twabimenye no gusa imana turihana ikatugirira imbabazi naho abantu twese dufite icyaha nkakubwira ati amadeni ya bisi nkakubwira ati ndakuyagwa ku mugoroba nkaduca ndakura kandi baza kwita cyayi ari ibintu byatari nkakubwira ati nyine byarashize icyo kintu gituma abantu basambana ni giki ubwo yaho n'umuntu aba afise umuduga bawutwara icyo kintu kiri muri ibyo bintu ni iki kinyegeje nyuma yaho ubushuhe bw'amahormone ari mu bahungu n'abakobwa ntayo bafise oya ni hagati y'umuhungu abakobwa bafise ubushuhe nk'ubw'abahungu ni nka 2% kwijana ni n'umukobwa n'umuhungu ninde atangura gushaka ivyo bintu umuhungu bijya bintu mubona mu makomedi abakobwa bavuga ngo kwe gutangiye bijya bintu nta mukobwa yo kwihenda ako gusabe mu muryango ntibibaho naho yego erema zitangura kuderanja n'abakobwa ariko abantu babandanye rugamba n'abakobwa yego byo turacibya byemeye nawe umuntu afise ingufu nyinshi byo gusambana turamukobwa ariko nuba wamwimindike ni nka bijya bavuga ati abakobwa nta rukundo bafise kubahana umugabo wabo ntabwo bafise nta rukundo bafise ntabwo bafise kubera ko burya umukobwa wowe burya niwe wikunda ubwawe kumutwara muri saro nkamusukisha akamusiga inzara bakamugira iki kandi byose ni umubiriha rero ubushake bw'abahungu buraduka rwose kuko twebwe amaso yacu dufate nko mu kameramani yaba ari umukobwa amabere tuyabona nk'uko je yari kuba yaduwe kubera iki givyo mbonesha amaso yani rero abahungu hariho nk'umukobwa ducapa tukamuca tukamurabisha amaso akatumira kandi uzi ko hari uwundi bwana ashaka umuntu akunda ngo gafati muri kano kanya turi kumerekana irabi rero abakobwa ibintu byose bipfira ngaho maso mu mutwe bakiba active umuntu agira action nta muntu wumvise yikinije kuri kotebu abonye umukobwa yunamye ariko aragura ibintu hasi reka yasa akamara mu bantu urumva rero mu bakobwa gusa hariho n'abakobwa bafise itoromone ry'abakobwa hari umukobwa kweri y'abantu bimwankiye akakubwira ati none brate we ntukomeye akabiguhishura gusa ni bake abakobwa benshi ni abantu b'amasoni bisaba ko ubategura hano icyumviro cyanjye ni burya mugiye kuraba aho umuntu ashobora kuvuga ati jewe ngomba ishike ku rugero rwo kuzana umugore atarigera kuri ivyo bintu ugerageje duhere nk'uri generation kubera nko kuri nk'abantu bavutse muri 1995 kuduka cyangwa ntacyo duhere kuri 2000 kuri 2000 abantu bageze bavutse en 2000 gushika no munsi 2024 hari umuntu batara kuri ivyo bintu ugera bariho gusa si benshi bariho batiyumvira no gu bariho babikora bazanye umugore bavyumva ko gusa basi kugira umutore ni none ninza habo okay mugabo rero cyuna ku bahungu bo baronka ku bakobwa nabo
abakobwa nta n'umwe abakobwa nta n'umwe ntabariho oyaha ntabariho nanjye aho ntituvyemeranije abakobwa usanga bariho kandi benshi oya ariko muvuga ati nk'umuntu yozana nk'umuntu yoza avuye hanze akavuga ati ndakeneye umutware ngaha umutware yiyemera umutware kaziyemera azi yuko atarakora ivyo bintu yuri umudoga ngira ndamutwaye umutware mariage kandi hanze muri Amerika twamubona ngo wemere miliyoni 100 uvuga ati jewe nshaka umukobwa arigera sawa reka nakubaza muri abo bose ngaha muri kambi umaze kurongoramwo bangahe aho ukomeza yuko bose bamaze kubikora umaze kurongora ngaha nta n'umwe nta n'umwe uca uvuga gute ko bose bamaze kubikora ne kunukona mana babona batwarira umuntu abahabona turababona nene ni bose mwe mwabacunza hariho kamera abakobwa hariho abakobwa bagiti bike bintu abahungu twishyizemo ngo abakobwa bakunda amafaranga ngo abakobwa bakunda ibintu bahonoka we hasi ari umukobwa mwiza nuko ari umukobwa k'ibintu by'iwabo byavuye rukuru hapfutse ibintu ari umukobwa mwiza yabaye kandi umunyuzi erega mwebwe hari abakobwa bameze urazi ituma mwihenze matandukanya hari umukobwa erega nk'ubu umukobwa amaze kuba ari umukobwa afise ingorane yo afise nk'ubumuga mu maso ari mubi cyane uwo ntimumushyiremo kubera ubuhoye nta n'umwe amukeneye abakobwa b'ivyuki barongora abasazi umusazi baramurongo bashobora mu tundi wana kurongora umutindi kwaca kanyuka kamusanganira barongora abasazi umukobwa mubi umukobwa mubi umukobwa nawe mubi tumwipfuza hari uwundi muntu amwifuza buri kirato cyose gifise unyeneco oya reka ariko kirato kibura ucambara uwo muntu wese muzobana ataraja ku mugabo canke adafise umwana azaba afise akagorane ene basi uwo mugere ko ari ure aho ujya ku mugabo kubera yabuze umugore ure aho ujya ku mugabo kubera yabuze umugabo akazwenda afata byaye makarorero muri famille wacu ari yego ko kugira afise akagorane yapfuye ari subite original yugaye ntabwo byagusanga baramurongore batatu oya ibyo ntabwo ni umunyamugabo nta mugabo yigeze aronka mbese ubu reka kasubete erega none birazwi abakobwa ni benshi ndakurungitse mu ntara ya Burundi jewe nahabaye imyaka myinshi gose wabaye hehe jewe nka Bururi yose kuva muri Songa uravyumva kuja mu Kirembe Matana sivyo noneho nabaye mu gice kinini ca Burundi sivyo none n'abakobwa basazi iwabo batasambanye benshi ugasanga ni nk'urugo ko hari nk'abakobwa nk'abateza bose basazi iwabo utubwira ati rege magaze ko oya bembera baramaze kwiyeguma abakobwa babikora n'abatabikora abo bantu bareka kubikora basi abo bagore b'uruvuzi urako usanga bafise imico myiza gusanga abandi banabikora tuneke kubera kumuca impamvu batabikora cyangwa impamvu batabikoze urumva ni ukuvuga wewe mu muryango w'iwanyu sibyo mwese mukurikirana ishuri sibyo urabona twebwe abahungu ntidusatse oya bo baca bafata bakiga nk'uko twebwe abahungu twiga bo bagaca basaza hakiri kare twebwe tuba tungana nabo ntituja kureshabo kubera baba bamaze kugira isaza tuja tugenda guhiga abo tungana urumva nabo bagaca babura abagabo kumvo nk'iyo kubera bishinze iki ishuri basaza mwiyumva bagacagera igihe biyegurira Imana bakaba abantu abasenzi bahatari bakabona ati aha nta bundi buzima bwa dufite ugiye no kubaresha ntimwohuza ibiharuro nimuhuza kandi bose amahera menshi ubaranya abantu usanga ahubwo muri urinze umupravena ukamukombe hakemera yaca kubakira n'inzu aca kubikira byose nakuze agasha mwabura ubuzima turi wowe wabuze kimwe ugenda kuresha abantu nk'aba bisa amafaranga koroheye habuze oya urumva umuntu wese arafite ukuntu aba yarateguye hano je nk'ubu nka jewe je ndashinga imyaka 5 canke 10 kugira ngo uzorongore nyana ubu ufise imyaka ingahe nta myaka 20 gushira kindi myaka 10 transiza ndondera asho mboga rero kandi ndondera asho mboga yawe niyo uri kuri hano ubona ko uzoba warusuye aho musimpaka
mugabo nimba nzoyishaka ko iyo myaka ntarangije no wishira kwiki wabo ndashaka iginoje rero barabuteza ko bamukora hariho ibintu bimwe na bimwe twikira abari ibyo bintu mukora mu myaka burya hariho sinzi ko mwe musenga genda senga kamere ibi bintu satani arabitegera ngo bose wowe urashobora kuvuga ngo ninaronka amahera nzosororera uwo mugenzi ati je naronka amahera nzomujyana mwaka kabari ndamusorore ndamwemeye ubwo ukaguma urindira umuvuga ngo ninaronka amahera ukaronka 10,000 akavuga ati mpungu aza kunywa inzoga zinizi sinomuhaje ukaguma uvuga ngo ninaronka amahera izotinda biguma bigumutwe nyine ngo niwaronka amahera